nuko wanashima tuve novuga kuri Arsenal ariko kandi novuga twinjiriramwe muri Premier League novuga journée ya 11 yarayirangiye neza na neza ku rukino rwari ko rubera i Londres ku kibuga ca Tottenham Hotspur. Kipe itari bwatsindwe na rimwe ni Chelsea yarayihagaritse, yari Tottenham novuga iri yakiriye Chelsea sayine z'ijoro, ariko kandi Tottenham baza ku muvuduko udasanzwe ku munota wa gatandatu batangura gushira mu gitsindo ca mbere, ariko kandi bagenda novuga barabafrena gatoyi uwitwa Cole Palmer ku munota wa 35 ashira mu gitsindo novuga cande cha penalty gutyo onye witwa Udoji yaronse ikarata y'umuhondo ya mbere ku munota wa 18 ku munota wa 18 karata y'umuhondo yiwe ya mbere yaribonetse ku munota wa 33 Cristiano Romero agenda gukora amakosa kabisa dakogwa gutyo onye abahawe ikarata y'umutuku witwa Palmer atsinda igitsindo ca penalty ku munota wa 35 hama gutyo onye bagera ku munota wa 45 hari anye habanovuga akavuyo imvururu mu rukino abakinyi bagira kuri bangahe bose bahabwa amakarata 3 y'umuhondo, abagera kuri batatu, babiri ba Chelsea n'umwe wa Tottenham witwa Papsal wa Tottenham karata y'umuhondo, Colwill karata y'umuhondo, witwa Jackson Nicholas karata y'umuhondo, ariko kandi bagiye kuruhuka ari bitsindo bigira kuri igitsindo kimwe ku kindi. Ariko wibuke neza hari ikarata y'umutuku yari yatanzwe ku ruhande rwa Tottenham Hotspur Cristiano Romero, ariko bagiye kuruhuka kimwe ku kindi, bagarutse bavuye kuruhuka rwari urukino rwaranzwemo kabisa ya intensity yari nini ya cyane gose yari irenze muri no rukino. Bagarutse mu rukino uno mukinyi Jackson Nicholas wanashima hakiri kare, wanashima nyuma y'iminota 10 match itanguye witwa Odoji yasubiye no vuga guhabwa ikarata y'umuhondo yindi igira kabiri ati icibikarata y'umutuku acasohoka mu kibuga. Tottenham Hotspur baca basigara mu kibuga arabakinyi 9 bonyene, 8 imbere umunyegori umwe. urumva hama barakina urukino inyuma y'iminota 20 Tottenham nako yari yagwanye, nyuma y'iminota 20 badakwiye gukina badakwiye ku munota wa 75 niho hagiye kuboneka igitsindo ca kabiri ca Chelsea witwa Jackson tereka mu gitsindo, hama mu minota y'agasunuzo match igiye kurangira ariko kandi imbere yaho amakarata y'umuhondo yabonetse, uwitwa Malo Gusto yabonye ikarata y'umuhondo ku munota wa 86, ku munota wa 89 witwa Modric aronka ikarata y'umuhondo, ndetse uyu unye yitwa Oguchukwe aronka ikarata y'umuhondo ku munota wa 94, ariko ku munota wa 94 Nicholas Jackson ashira mu gitsindo ca gatatu ca Chelsea, hama inyuma novuga iminota 3 ku munota wa 97 witwa Nicholas Jackson nubundi ashira mu gitsindo ca kane. Match yagiye kurangira ibitsindo 4 vya Chelsea kuri kimwe ca Tottenham Hotspur, equipe itari kuye mu kibuga, ariko muri rusangi twobona novuge kuno gutsindwa kwa Tottenham kwavuye kurano makarata y'umutuku bagiye barerekwa novuga none muhagarikize hagarikira ukino ku munsi wejo witwa Marco Riva, ariko kandi hari n'ibitsindo byagiye biribonekeza ariko byagiye byankwa bifashije novuga ivyuma vya VAR. Muri rusango urukino kiki wewe warubonye gute mwijoro ryakeye? Urakoze cyane gose Alonso, n'urukino naravye kuva mu ntango sha muhereza. Ni n'urukino nivyo benshi ntibanaruravye kuko n'urukino rwatangwa rutevye sayine. Bantu rero mudafise amakana twisi mu nzu kabisa nta dream ufise kabisa. Canal Plus yaje kugira ngo bafashe ivyo bintu. Canal Plus yaje kugira gira decoder yiwawe ugura amayinite muri Canal Plus kugira ngo inkino nkizo ushobore kuziraba, kuko bamwe bakunze kuvuga ati ndazirabira ahantu mu bunywero
isaha 4 gutaha isaha 6 z'ijoro noneho ubunye ni gihe c'imvura isaha 6 z'ijoro mu ndwi hagati ni ibintu bigoye aya masaha kunze kuboneka ari muri weekend ariko ari isaha 6 z'ijoro ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri ni kintu atari ciza ariko vyumvikane ko ufise Canal Plus mu nzu ubu ufise ikintu cizo cyo kwiraba ni rero match naravye ntekaniyo kabisa ni match wabona yuko ku mahigwe abantu babibona ku bintu uri kwiracamo Tottenham ni Tottenham hago mahigwe Chelsea numugwi mwiza ariko tubona uri mu bihe bibi nivyo waritaye ko mu Arsenal urabibuza kutwara amanota 3 bagabo inota rimwe ariko tubona uragarutse Brentford irabahinduriye ibintu turavuga ati wa mugwaye aratagutora mitende asuye kuremba turavuga ati ko bagiye gukina na Tottenham bizogenda gute murazo ku munsi w'Imana azokina nande na Man City rero icyabaye Alonso urukino mwaranye ko rutangwe ku munota wa 5 bashiramo igitsindo hariya Dejan Kulusevski atsinda igitsinda abantu bati bitanguye kare atahana badakura byinshi rero icyabaye nuko sinzi ukungene abakinyi ba Tottenham bari bameze ni Tottenham babona yuko abakinyi bariko bashiramo kwitanga kurengeje yari nyinshi cyane gose kugatuma bakora amakosa menshi atanakenewe ukabona bariko barashiramwo inguvu nyinshi abakinyi ora yuko amakosa ari menshi cyane gose uko Alonso babwiye ingene amakarto yagiye araboneka ukabona nka karto y'umuhondo yatangwe kuboneka yari yaburya ari yande hajya yari ya Udoji Udoji ku munota wa 18 kandi twarabona yuko hari habakiwe ko aritanga gose Udoji hari yitanga gose tukabona ba Pablo Poro bitanga gose ukabona gati mu kibuga ba Bisuma ba Pap Batarsa ubona umenga ni finale bariko barakina ukiyumva none iyi intensity vuye kuki ko nuko Man City bayibonye kwisonga cyane iyi pressure iriko iba kuri bo kubigenze gute ivyamuye yahorikina match itekanye bakina match bakakina je yabonziza kandi narabibonye kuri je bakorakina nimba ari je nziza gawe mana yanje we urona kugukwa ipasi zitanu zishobora gukinwa abakira kabashitse hehe muri Stade de France ikava ku mugardier ikaja hariya ku marfube kariya agacisha hagati undi agacisha handi hagati mana ya uravye igitsindo Henningson yatsinze baracanga yewe ga ipasi Madison yatanze acisha hagati ayiha Pap Matarsal mengamba ciye hande Kulusevski abayihaye kwande kwa Henningson cari gitsindo ciza gose ariko kubera ni VAR kabisa mbona yuko je kubwanjira kuri cha football ama millimeter of frame make gitsindo bakacanga nivyo rero ndabona yuko kuri Tottenham barokana je nziza ariko mbona ingenda bako aritanga gose bituma bakira makosa urawikosa Tottenham yagize amakosa 21 kuri 12 yonyine naci ayo makosa urabe nk'ikosa Cristiano Romero yakubise akubise umupira nkuko bariko ravuga ati yabanje kuta umupira ko raba ingene aciyakina ku buryo umupira wari ugiye kuguru kwa Ndembe kwa gauche kwa Enzo Fernandez ariko arakubita umupira aja kumuhonyora kuri cheville ya droite utari ya gauche niba ntihenze byumvikana yuko yari ikosa rikomeye habwo abantu baratanga ingene Enzo Fernandez bana njakina rero ikarata itukura ibirabonetse ibonetse Tottenham iragwana kabisa iragwana bagerageza kabisa kuvuga bati tugerageze twugare hagati inyuma twugare birakunda problem itirahera ariko bariko barasufa mu turavuga tuti je kubyo naravuze nti iyi match ko bagiye muri vestiaire MB Parto kubura ya Ange Postecoglou arazagira ico babwiye ukungene bahagarara babike caki cangi hengere ariko tubona no mu kugaruka habaye impinduka zitari nke tubona hinjiye ababa Pierre-Emile Hojberg havuyemo Hojberg Van de Ven yababaye yagize imvune nico kintu navuze nti habaye ingorane kuri inde kuri Tottenham kubona yuko mu mpera za premier mita bavunikishije nde James Maddison umwe mu bakinyi asenya kava muri Tottenham babafundi kabisa yes
Van der Ven nawene numa makinyi inyuma bafasha cyane gose ko afanya na Cristiano Romero defense yose iragiye defense centrale iragiye umukinyi ariko araba umukinyene umufundi kabisa harya James Maddison asenya kagoma aragiye Tottenham irapfuye hice hacenjira Emerson kuko yavuga ati nigeza kuzibira ikintu cyabaye ahubwo jewe nshinga Chelsea gose deuxième mitona yuko ebana bilance havuyemo bakinyi ngendegwako baragagaje kugwana baragwanye uyu mukinyi yaronse kirati tukura ku munota wa kangahe Udogi wa 55 urumva basigaye bari bangahe bari 9 umunani imbere n'umunyegori umunyegori yabaye mukinyi mwiza cyane Vicario yakinye match nziza gose ama intervention yari nk'umuribero ama intervention agira rero cyaciye kiba ikosa rya arikoze aho aronse kirati tukura hagiye hamwe arabahamagara Postecoglou arababwira tumviriza ubu ntibigikunda yuko dushobora kwataka rero nimugira defense en ligne kugira ngo mubuze ko Chelsea ikina mutobe yes Chelsea nayo ikintu cyabaye bagerageje kugira ngo baze baratera imipira imbere biruka kuko ni Chelsea yagize iyo avantage nabone bafise ku ruhande rw'ubamfu uwo Mudrik yinji aranyaruka Nicolas Jackson aranyaruka Sterling ari aranyaruka Palmer nako karanyaruka ivyo ariko vyarabagoye aho bamaze iminota 20 yose 20 atagitsindo bararonga bimwe batabara kubona iyi Chelsea kwe nta nisone bagira abantu bavunitse nk'amaguru yose bariko baravura bikanka yuko babatsinda nivyo vyabaye rero tubona ku munota 75 gutyo batanguye kuruha nivyo batanguye kuruha basize bigitsinda warabonye ingene Sterling kugira ngo ashobore kubacamo yabanje nk'usubira inyuma gatoyi aza gukina amapasi bacamo yiruka bamuha ipasi aranyaruka aragenda Nicolas Jackson nawe aravuduka kabisa amuha ipasi icyo cya kabiri icya kabiri ku nguvu bari bazanye Tottenham batagucika inguvu kuko nivyo birumvikana bari barusha ariko baragwanye ariko ingene baragwanye kabisa igitsindo banse ca Eric Dyer habayemo offside ibintu byari guhinduka cyane gose yaba debut part muri uko ikintu cyabaye kuri kufra yatewe uyu mukinyi Betancourt umupira ukubita nabi hari kuba ibindi bintu mbona yuko defense ya Chelsea kubona abantu badakwiye ushobora kwibagira umuntu inyuma nkande na Eric Dyer Betancourt abaterana umutwe mwe mukwiye 11 ni Chelsea ndabona yuko kabisa nayone kabisa ubona ko ibintu bye bitameze neza mu nyuma imwanya uri kuragenda turabona Chelsea kuko uravye bakiri 10 uyu Udogi yaragize intervention nziza igihe hari habaye contre attaque kuri 3-2 ba Tottenham umupira mengani Sterling utanza utanga nabi hama Udogi amera nk'ukubise gatoyi ariko zanguvu kabisa yakora akoresha aza kugira iyo intervention ubura yuko ntiyari ikenewe yego gushobora kumwampesha gukina atarinze gutaka aza gutaka Sterling nawe aranyaruka aba yadonoye umupira ikosa rero ivyo tubona mu minota ya nyuma bara Tottenham kabisa agasukari kahize kabisa kandi birumvikana Chelsea batangwa kuba camo kabisa urabonye amagori bananiwe Nicolas Jackson aba ba Mudrik ijya match ga Rose dufate iyaba ari nka Man City ibitsinde ndwicamunani byarinje byarinjira bana ndavuze ni kudo chapeau ku muntu yiswe Vicario gardien wa Tottenham yakoze akazi gakomeye cyane gose yafashije umugwi wa Tottenham gushobora guhagara nubwo kabisa hageze ahantu gaswe kaya kuko abakinyi barinze bavamo ari babiri ku minota 55 abagisigaye minota myinshi cyane naho rero murako Tottenham defete yabo ya mbere Chelsea ihaye amahigwe iyindi migwi ndavuga nka Man City izi za Arsenal izi za Liverpool kugira ngo zishobore kubona yuko Tottenham ivuye mu kibanza ca mbere ubu birakinika ubona yuko ari difference y'amanota 2-3 n'amanota makeyi byumvikana yuko ni Chelsea igarutse imeze neza nubwo yari ikina n'abari baravura ariko ni Chelsea basurukino ku munsi w'Imana na Man City byo bandanye uko ni Chelsea yakifatika na 10
ishobora gusanga Chelsea igarutse mu gihe yo wanda ikina neza nkuko ariko narabonye Chelsea ivyayo nayo neza kosora ibintu byinshi kabisa nk'abakinga ba Mudrik hariya bafise amadeshe menshi gose barabusha uburyo bwinshi cyane amapasi urabona yuko umukinyi uyu Conor Gallagher hariya yego yaragerageza gutanga amapasi meza ko wapi nabonye bagerageje kuduga babonye ari abakinyi usanga bafite experience Raheem Sterling niwe yabaza dukine barakinika bago tubatsinde baze kubatsinda ibitsindo bine kandi Raheem Sterling yakiye uruhara rukomeye gose nawe remvuga nti niko kino gwaheze Tottenham igira intsinzwi yabo defete yabo ya mbere muri Premier League nuko byagenze ibitsindo bine kuri kimwe bine vya Chelsea kuri kimwe ca Tottenham. Yes, nuko rero Chelsea tuyikeza nibwo biruko uko biri kose ni equipe novuga nayo nyene novuga ko ari rokoro gutsinda equipe itari bwatsinzwe muri Premier League. Wewe nka Chelsea nawe wari watanguye nabi. Wari watanguye nabi n'ikintu ciza ni Chelsea yaje nayo nivuga ati ntibadutsinda. Bari wabo nivyo ntibadutsinda ari. Bagiye n'amahigwe rero yaye makarto rouge. Muri Premier League rero ino journée ya 11 yadusigiye novuga ibintu bikomeye cyane gose ku migwi ibiri itari bwatsindwe. Arsenal yaratsinzwe na Newcastle noneho urabana Tottenham Hotspur nayo nyene iratsinzwe. Tottenham rero yaciva mu kibanza ca mbere yacika ibisira Man City ifite amanota 27, Tottenham ifite amanota 56, Liverpool ya gatatu ifite amanota 28 bayanganye na Arsenal 28. Kipe ya Liverpool imbere ya Arsenal Liverpool ya gatatu Arsenal ya kane ariko ngaho imbere ya Arsenal nakubwiye ku munsi wejo burya Arsenal iyo Aston Villa za gutsinda Nottingham Forest Arsenal yaciye ya gatatu Liverpool ifite ibitsindo 10 baziganyije Arsenal ibitsindo 9 byonyene babasumbye igitsindo kimwe. Aston Villa bafise amanota 20, Newcastle amanota 20, Brighton n'iyindwa amanota 18, Manchester United na amanota 18 nabo nyene bafise kibanza 18, Brentford kibanza c'icenda amanota 16, Chelsea kibanza c'icumi amanota 15. Kimwe cyo maze kubona kenshi iyo Manchester United yatsinze Chelsea nayo iratsinze abagwaye barasuhuzanya bose. Manchester igatsindwa Chelsea iratsindwa Chelsea nayo itsindwa abagwaye barasuhuzanya bati ko mugenzi wacu yagwaye nka twebwe ntiturembe ngo badufuke ariko ni journée ubona yuko yatangaje benshi kubona ngizi kubona Luton Town ishobora guhagarika Liverpool ukaba Nottingham haka Aston Villa, Sheffield igatsinda ino equipe ya Wolverhampton ni kintu mvuga yuko iyi journée kabisa mu bantu baca kuri 1xbet hari abantu kabisa bataryohe muri kino gihe